Nshuti bakunzi b'Urubuga rw'Intara ya Gitega turangije twongera tubaha ikaze mu ntumbero yo kwirabira aho ibisata biri umushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka nkino n'imico kama bigejeje ikivi. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira aherekejwe n'abayobozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganje bagendeye kuri wa gatanu igenekerezo rya gatandatu Myandagaro 2021 ibanki y'ugwaruka bije iri mu ntara ya Gitega. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira amenyesha ko bazanywe no kwirabira ibikorwa bigeze mu gihe banki kwija amezi 7 ironkeje uburenganzira bwo gukora nk'ibanki irondera inyungu, ariho kandi badasize inyuma umugambi wa leta wo guhingurane ugwaruka rufise imigambi iteguye neza kandi yunguka. Ezekiel Nibigira avuga ko agomba yuko ugwaruka gwumva umuco uvuye ku isoko, kuko ibibazo kenshi bikunda kwibonekeza mu gwaruka, nuko ubwo gwaruka gwamayibaza yuko ingurane y'amafaranga imaze gutangwa muri iyo banki gutyo rumenye ingene bimeze. Hariho ibibazo bitari bike urwaruka rutubaza rukatubaza ruti mbega none ya mafaranga yaratanguye gutanga, mbega twobigenza gute kugira ngo turonke ayo mafaranga n'ibindi. Turabizi ko hari igikorwa mwamaze iminsi muri ko murakora cyo gusigurira abana bari mugabo na cane ikibazo nyamukuru kibazwa ni mbega amafaranga yaratanguye gutanga. Ubu twozana amaproje yacu yaratanguye kwigwa tuyazanye acaronka inyishu. Aha rero twazanye n'abamenyesha makuru, ntidukeneye ko baza kutubaza ibibazo byose, dushaka abavyiyumvira. Ni naco gituma tutabasohora kugira ngo ivyo mutubwira bavyumve, hanyuma babibwire ugwaruka narwo bivanye n'ivyo muza kudushikiriza ruce rukora uko rushoboye kose, witegure bivanye n'ivyo mwashoboye kudushikiriza. Tuvuye hano ubwo gwaruka ruze kurara rumenye ingene guhera uyu munsi rushobora kwifata. Murakoze, Imana ibaheze. Sixten Yuhire arongoye banki bije yamenyeshe ko inyuma yo gusinyanira amasezerano y'ingwati n'ikigega Figa kijejwe kwishinga ugwaruka kwa 2025 Munyonyo 2021 ingurane kugwaruka yaratanguye gutangwa. Rero ico nobwira kugwaruka twubiriza nuko bombe yuko banki ubunya yamaze gukora kandi n'ingurane yamaze gutangwa ku bayisavye kandi bazi imigambi tubona yuko izo shobora kunguka hanyuma bagasubiza amahera batwaye. Amenyesha kandi ko amadosi amajana 825 amaze kwemegwa ndetse n'ugwaruka 166 arukiye mu mashirahamwe n'amakoperative atandukanye baturuka mu makomine 19 y'intara 12 z'igihugu cy'u Burundi, bakaba bazoronswa amafaranga y'ingurane yabo amaze kwemererwa. Murabo 166 nibo bari mu mashirahamwe bazo gutora amahera. Abo bose bari bahurikiye mu makoperative ishamwe no kwita entreprise n'imwe muri izo. Sixten Yuhire avuga kandi ko n'amadosi abandanya yakigwa ku munsi abadakwije ibisabwa n'amategeko nabo bakazisubizwa kugira bashobore kurondera ivyangombwa bikwiye. Turasubije inyuma kugira ngo bashyire imyanyuro batomore neza icyo bashaka yakoza kandi tubona yuko cunguka kugira ngo baze bayasubize hanyuma asahize n'abandi. Rero ugwaruka kushobora kuvuga ku munsi twakira amadosi, hanyuma amadosi yabo turayiga kabiri mu imisi rero barashobora mu byo kwandika amasezerano no kwita la formalisation des conventions mu rurimi rw'igifaransa, hamwe no gusinya impapuro byasabwa ko zija kwa noteri. Iyo banki gushika ubu ikabikorera mu ntara ya Gitega gusa. Hamagara rero ugwaruka kubitura aho gutanga ingurane kugwaruka ari kimwe mu ntumbero ya leta y'u Burundi kugira ngo bagwanye ubushomeri mu gwaruka.
ngo mu gihe batarashobora kugura amashami mu yindi mihingo, Sixten Yuhire asaba abifuza kumenya ibikenewe ko bokurikirana urubuga rw'iyo banki bish.bi mbere yo kuzana amadosiye yabo kugira ngo ntibasesagure uburyo bwabo baza bongera basubira inyuma mu gihe bazanye amadosiye adakwiye, ndetse ngo hariko haratunganywa n'ubundi buhinga buzotuma abitura iyo banki boroherwa. Twasabye yuko boshirako ababijejwe muri banki boshirako ibyo kwita recruteur d'eligibilité, ibintu banki isaba kugira ngo imigambi yabo tuyakire. Biri ku rubuga rwacu bije.bi kugira ngo ntibazino baje kubaza gusa ibyo bose bozana kugira ngo bategure dosiye zabo babasha kuyaba kuri internet. Iyo niyo inzira ya mbere twafashe ubu kubera turi ngaho gutega gusa kugira ngo babikoresha kumenya. Ikindi naco ni uko tutageze kugikora neza, nuko tuzogirana yene bagashiraho amadosiye kuri internet bagashirako, hanyuma tukayatora ngaho, hanyuma twatuma ko bazana amadosiye original ari uko tubona yuko dosiye zabo zikurikije neza ibisabwa. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, ntibibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.